Isoko ya mbere ni ijya leta ikeneye amahera, ikeneye amafaranga yashira ku isoko biciye mu banki nkuru y'igihugu, kuko niyo bimenyekanisha mu banyamitahe bicishije mu buhinga bwa none. Hanyuma bayazanye rero bamaze kuyagurana leta, ibyo twakwita ko ari igice cya mbere cy'isoko. Leta rero muri ico gihe bamaze kuya amafaranga irabaha ivyemeza yuko bariguranye amafaranga n'igihe izoba rihira. Ivyo vyemezo rero bifatanye kandi n'ukuntu ayo mahera baguranye leta, imigabane baguze ica ibikwa mu buhinga bwa none nyene mu bubitsi buri muri banki nkuru y'igihugu. Hanyuma rero wakoze iyo mitahe arashobora gukenera amafaranga ataragira cya kiringo cy'uko leta yiriha, akenera rero aho yikora kugira agurishe iyo mitahe yiwe mbere leta igifise amafaranga ku isoko akayigurisha ku isoko igira kabiri. Nukuvuga rero iyo soko igira kabiri rero hariho abagenewe kuyikora, nk'abajya twobyigereranya nk'abajya bagura bakagurisha amahera y'abanyamahanga, bimwe twita amabiro de change. Hariho rero abantu bagenewe ivyo bintu, hariho vyangombwa muri banki nkuru y'igihugu ikaraba ko bikwiye, hanyuma ikabemerera. Abo nabo twasanze abakwiza vyangombwa ubu n'amabanki y'ubudandaji, twita les banques commerciales. Abamaze kuronka ubwo burenganzira n'amabanki 8, amabanki 8, amabanki 10. Abo rero nibo rero ukeneye kugurisha ya mitahe yagura ku isoko ya mbere agenda atumbera akeneye kuzigurisha, cyangwa uwundi wese akeneye kuyigura atumbera aho nyene, akaba ari aja kugurira ya mitahe yaguzwe ku isoko ya mbere.